Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 z'ukwa 12 27 mu Mbabarira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahakanye ibirego by'abategetsi b'u Rwanda ko bukorana n'umutwe wa FDLR. Ni mu kiganiro ngarukamwaka yahaye abanyamakuru n'abanyagihugu i Bujumbura. U Rwanda niko rwatwara ubwo rwego rw'iperereza, tuca tumubwira tuti zamura tubwira aho ba FDLR bo babari, murabe ko rutabatera, tutabateye muca mumenya ko ari abagenzi. Hanyuma rero u Rwanda rumaze kwiyamamaza ko ruriko rukorera M23, ishavu ryaciye riza kuko u Burundi buriko bufasha leta ya Kongo. Hagati aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko cyafashe umusirikare w'u Rwanda cyemeza ko arwanira ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba za M23. Naho muri Mozambique hakomeje kuvugwa imvururu zateye bamwe mu baba mu gihugu kuba mu bwoba, ndetse hari n'abamaze guhunga. Turavugana n'umwe mu babayo. Aho turi mu bisanzwe nta butike yuguruye, nta soko ririko rirakora, nta bisi iriko iragenda. Mu by'ukuri ubuzima busa n'ubwahagaze, ndavuga aho duherereye i Maputo. Hari n'abazamuganga nk'uko bisanzwe buri wa gatanu, ndetse navugwa mu mikino. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Prime Ndikumagenge abanza kubagezaho ingenzi avugwa ku isi muri studio za BBC Nairobi. Hamwe OTA rwavuze yuko rugiye kongereza ibikorwa byo gukizura mu kiyaga ca Baltic inyuma yaho Uburusiya bwagiririjwe ko bwaciye n'ibigirankana urutsinga rwo munsi y'amazi rutwara umuyaga nkuba. Urwo rutsinga ruzwi nka Estlink ya kabiri rutwara umuyaga nkuba hagati ya Estonia na Finlande, ariko rwahagaritse gukora ku munsi wa Noel. Igipolisi ca Finlande kivuga yuko ubwato bukorera Uburusiya bwakoroye inanga yabwo hanyuma burayikwega mu nda y'ikiyaga kugira ngo ice urwo rutsinga. Estonia yarungitse ingabo zayo zigwanira mu mazi kugira zije gukingira urundi rutsinga rusigaye, Estlink ya mbere. Umushiranganje wa Estonia ajejwe ubutungane Liza Pakosta yavuze yuko amategeko mpuzamakungu ahasanzwe agenga amazi adahagije kugira hangane n'ikibazo nk'ico c'insinga n'imiringoti bica munsi y'amazi, ko rero ayo mategeko akeneye gushirwa ku gihe. When a ship drags anchors, iyo ubwato bugendagenda ahantu harehare munsi y'amazi ntabwo byareka kugaragara. Rero kugeza ubu ibibazo amategeko arebana n'ibyo mu mazi yagiye ahura nabyo, harimo nk'ubujura cyangwa gutangaza amakuru bihakorewe, ukugutinda mu mazi hagamijwe kwangiza ibikorwa remezo byo mu nyanja, ntabwo amategeko mpuzamahanga abivugaho mu buryo bwihariye. by the international law. Abarokotse isanganya ry'indege muri Kazakhstan ryahitanye abantu 38 bashinze intahe ziteye ubwoba zingene hari ikintu nibura kimwe cyaturitse hanze y'indege imbere yuko yikubita hasi. Babiri mu bari muri iyo ndege ubu bari mu bitaro, bavuze yuko bumvise ikintu gikubise igihe indege yagerageza kururukira aho byari bitegekanijwe muri Checheni ku wa gatatu. Nyene indege kompanyi Azerbaijan Airlines yavuze yuko iyo ndege hari ikintu cyo hanze cyayikubise kiranahungabanya ubuhinga bwayo. Nta donido yatanze. Leta y'Uburusiya yanse kugira icivuze kubibandanya binugwanugwa yuko iyo ndege bayihenze ko hanyuma igaciraswa n'ubuhinga bw'Uburusiya bwo kwivuna ibitero byo mu kirere.
Ubushikiranganje bw'amagara muri Gaza buvuga yuko butagishobora kuvugana n'abakozi n'abarwayi bategetswe n'igisirikare ca Israel kuva muri imwe mu bitaro vyari bisigaye bikora mu buraruko bw'iyo ntara. Umuvugizi yabwiye BBC yuko abakozi bakeya cane bonyene hamwe n'abarwayi baremvye cane aribo basigaye muri ivyo bitaro vya Kamal Adwan. Abasirikare ba Israel bavuze yuko bafashe ingingo z'uko abari muri ivyo bitaro bavanwayo mu mutekano w'abanyagihugu basanzwe no kuvuga abasivile. Yagirije Hamas gukoresha ico kibanza mu gutanga amategeko y'intambara. Ishami rya ONU riraba amagara kw'isi OMS ryongeye gusaba ko ibigo by'ubuvuzi bitoterwa canke ngo bikoreshwe ku mvo za gisirikare. Aya makuru mwumva na ya BBC. Inama nshingamateka ya Korea y'Epfo yatoye gukura umushikiranganje wa mbere Han Dukuso yarasanzwe ariwe mukuru w'igihugu vy'imfatakibanza. Ivyo bishitse haheze iminsi umukuru w'igihugu Yoon Suk Yeol ahagariswe mu mabanga inyuma yaho ageragereje ariko bikanka kwashiraho amategeko atuma hatwara igisirikare. Iryo kurwa ryandurutse ku mpari zo kugena abacamanza bazofata ingingo kuri kazoza ka politike ka Yoon. Ubu umushikiranganje yajoje ikigega ca leta ni wagiye gushingwa ivy'igihugu. Ni inkuru ya Jean Mackenzie mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Ubwo ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryari rimaze gutorera ko minisitiri w'intebe Hani akoha icyizere ryifashishije ubwiganze rifite mu nteko ishinga amategeko, abadepite bo mu ishyaka rya Yoon riri ku butegetsi bahise bazenguruka urugo rw'umukuru w'inteko ishinga amategeko basakuza kandi banarakaye cyane binubira icyemezo cyo kuba yemeye ko iri tora ribaho. Abo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bafashe icyemezo cyo gukuraho Bwana Han nyuma yaho yangiye kwemeza abacamanza bari batoranijwe n'inteko ishinga amategeko ngo bayobore urubanza rwo gukura icyizere kuri Perezida Yoon. Bavuga ko Bwana Han ari gukigira ikibaba Perezida bityo ko adakwiye gukomeza kuyobora igihugu. Gusa ugukurwaho kwe kwatumye Korea y'Epfo irushaho kwinjira mu mpagarara za politiki. Minisitiri w'imari wagizwe Perezida mushya w'agateganyo yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose ngo asubize igihugu ku murongo. Umutegetsi mukuru mu muhari w'abahudhi bo muri Yemen yabwiye BBC yuko uwo mugwi uzobandanya gutera Israel nubwo ibitero byo mu kirere by'ico gihugu ku wa kane byahitanye abantu batandatu. Mohamed Al-Bughati yavuze ko abahudhi ubu naho bari mu ntambara itaziguye na leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza kubera ugushigikira ico yise ihonyabwoko rya Israel muri Gaza. Yavuze yuko ivyo bitero bizobandanya gushika Israel ihagaritse ico yise ihonyabwoko muri Gaza. Al-Bughati yavuze yuko iyo ntambara iriko irunga ubumwe bw'abanyayemen kandi ko ishobora kuzokomera niyo Donald Trump yamara gushika ku butegetsi muri leta zunze za Amerika. Hagataho umukozi wa ONU ari mu bagendesha indege yakomerekeye mu bitero vya Israel ku kibuga gikuru ca Yemen ejo ku wa kane yashikanywe muri Jordania kugira ngo abandanye kuvurwa. Yari mu mugwi w'abari bajanye n'indege umukuru w'ishami rya ONU rirabamagara ku isi OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu rugendo yari yagiyemwo muri Yemen. Abo bantu bariko baritegurira guhagaruka bava ku kibuga mpuzamakungu ca Sana igihe caterwa bituma babura iyo bava niyo baja. Ku mbuga hwaniro muganga Tedros nawe nyene yavuze yuko yavuye muri Yemen ubu akaba ari muri Jordania. Prudent. Urakoze Prime ndiko magenge kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ikiganiro ngarukamwaka abamenyesha makuru ndetse n'abanyagihugu aho yasubije ibibazo bitandukanye byerekeye ubuzima bw'igihugu. Iki kiganiro cyabereye mu mujyi wa Bujumbura. Mu by'ingenzi byagarutsweho harimo ibiherutse gutangazwa n'abategetsi b'u Rwanda ko u Burundi bukorana n'umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Habashijwe kandi no ku gisata cyo gucukura ubutare hamwe n'ibyerekeye ubukene bw'amadovize bwateye ibura rya lisansi mu gihugu. Jidas Yuhundi Impundu yakurikiye icyo kiganiro atwoherereza inkuru ikurikira ari Bujumbura. Ikiganiro c'uno munsi bisa nkaho catunganijwe mu buryo butari bumenyerewe. Hambavu yo kubazwa ibibazo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahisemwo no guha ijambo abifuza gutanga ivyiyumviro n'intererano zitandukanye. Mu bibazo vyabajijwe harimo icerekeye umuhari FDLR urwanira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
ariko caje gifatiye ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ibicishije ku mushikiranganji ajejwe imigenderanire iherutse gutangaza yuko leta y'u Burundi iriko irakorana na FDR ivuga yuko FDR yakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Mbega ico kintu mukivuga kwiki? Umukuru w'igihugu yishuye kubishikirizwa n'u Rwanda bidafise ishingiro. Yibutsa ko igihe abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bumvikana kurungika inteko zija kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo, u Rwanda bari kumwe kandi ko arirwo rwari rujejwe akazi kigendereza. Ndayishimiye avuga ko mbere bari barusavye kuja rurerekana ahari abarwanyi ba FDLR kugira inteko za EAC zibatuze. Kubu yarongoye u Burundi ibintu vyagiye kugorana, u Rwanda rumaze kwigaragaza nk'urushigikiye umuhari M23. u Rwanda niko rwatwara ubwo rwego rw'iperereza tuca tumubwira tuti muratubwira aho abo ba FDLR bo bari murabe ko rutabatera tutabateye muca mumenya ko ari abagenzi. Hanyuma rero u Rwanda rumaze kwiyamamaza ko ruriko rukorera M23 ishavu ryaciye riza kuko u Burundi buriko bufasha leta ya Kongo nk'uko twavyumvikanye n'ibihugu byose byo mu muryango. No munsi rero avuze ivyo no kugutuka intutse ntibibe vyo. Urumva ubundenganije amakungu hagikongo ni yari arabibona arazi ivyo Burundi buriko burakora ko ari ivyiza buriko bufasha Kongo kandi na Kongo irabibona. Ikindi cabajijwe cerekeye Societe Sotrevo iherutse guhabwa uruhusha rwo gucukura ubutare mu ntara ya Kirundo. Hari abafise amakenga ku kungene leta izogabura inyungu n'iyo societe. Kw'igihugu nyene ubutaka kizoronka ibice 20%. Iryo shirahamwe naryo rikaronka ibice 80%. Ubwo si uruhombo ko leta yari yashimangiye ko itazosubira kwibwa igihe ihagaritse amashirahamwe acukura ubutare ikanasubiramwo itegeko rigenga ubutare mu Burundi. Mbega hoho iryo shirahamwe rikomoka he? Ni ryabande ryahawe ico gikorwa gihambaye hisunzwe iki? Umukuru w'igihugu yatanze inyishu. Bamuza murafata ikintu mucumvirize neza. Hajya harimwe n'amahera azoguma arindiriye kugira ngo imashini zikwamye zikogwe cyangwa zisubirizwe. Hajya arimwo yose ajya 80% niyo acaja mu bindi mugabura rero umwe aza gukora ibi uwundi aza gukora ibi. Ikindi rero kuri ibi bya butare wavuze ngo iyo societe wefise urambo buhe ngo igizi nagenda kubwiye yuko aba engineer bari muri irya societe umukuru wabo amaze imyaka 40 ari muri ico gisata c'ubutare. Umukuru w'igihugu yabajijwe n'ibiriko birakorwa kugira ikena ry'igitoro rimaze hafi imyaka 3 ryugarije Burundi rihere. Yishuye nikegurwa mu Barundi. Mbega mwe h'Abarundi muriko mukora iki kugira muronke amahera mva makungu yo kugura igitoro? Namwe ndabagarukiko muriko mukora iki kugira muronke amahera mva makungu yo kugura igitoro? Ikiganiro nk'iki kiba rimwe mu mwaka kikishura ku ngorane zihanze igihugu. Uno muzi cabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Gildas Yihunda Impundu i Bujumbura. Urakoze Gildas. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko cyafashe umusirikare w'u Rwanda cyemeza ko arwanira umutwe w'inyeshyamba za M23. Umusirikare ngo wo mu ngabo zidasanzwe z'u Rwanda akaba yaratawe muri yombi mu mpera z'icyumweru gishize. Impande za M23 n'iz'u Rwanda zose zamagana ayo makuru zivuga ko ari ibinyoma. Inkuru ya Siriake Muhawe nayo i Nairobi. Kuri video imbere y'abamenyeshamakuru ariko arabazwa n'ingabo za Kongo mu misozi ya Rubero uwo yerekanywe nk'umusirikare w'u Rwanda avuga ko yitwa Kizimana Iradukunda Jean de Dieu avuka mu karere ka Murenge ko mu ntara y'Uburengero. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare ca Kongo bizwi nka Skora Grand Nord Kivu Lieutenant Colonel Hazukai yabwiye abamenyeshamakuru ko uwo mugwanyi ari mu gisirikare kidasanzwe c'ingabo z'u Rwanda yafashwe ku wa gatandatu w'indwi iheze mu ntambara zariko zibera hagati y'ibigwati vya Mambasa na Ndoruma. Yongeye kandi arerekana n'ibigwanisho vyoba byarahafatiwe akanemeza ko mu bagwanyi bari bahari uwo wenyene ari we yarokotse. Yavuze kandi ko bakoroye drone 15 z'intambara. BBC ntiyashoboye guhinyuza ukuri kw'iyi video nuko ivyo uwo musirikare yafashwe avuga ari ivy'ukuri atafashwe ku gahato. Ku rubuga rwa X igisirikare cy'u Rwanda canditse ko ivyavuzwe n'ingabo za Kongo ari binyoma. Wingoma nawe avugira M23 yagiriza igisirikare ca Kongo n'abanyepolitike baho kubesha. Avuga ko atabanyarwanda bari muri M23 ko ahubwo leta ya Kongo ifise abagwanyi b'abanyarwanda atunga urutoke FDLR.
Uwingoma avuga gusa ko umuhari wabo urimo abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko ko ubu hiyongereyemo n'abandi bava mu tundi turere twa Kongo. Intambara ibera mu buseruko bwa Kongo hagati y'ingabo za leta n'umuhari wa M23 zasubiye kwaduka mu mpera z'ibihumbi 2021. Ubu M23 ikaba yari yigaruye uturere tutari duke mu ntara ya Kivu ya ruguru. Utwigoro two kugarukana amahoro gushika ubu ntaco turashikako. Leta ya Perezida Felix Tshisekedi ibandanya irahira ikarengwa ko itarota yicarana M23 ku meza y'ibiganiro. Siriyake Muhawe nayo BBC gahuza miryango Nairobi. Inkuru ya Siriyake Muhawe nayo itugejeje ku isaa 12 zirengaho iminota 45 mu Rwanda no mu Burundi. Hano muri studio za BBC i London ni saa 10:45. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye ndetse no kuri BBC gahuza akadomo.com ndi Prudence Ngiyumva. Tujye muri Mozambique ku kibazo gikomeje cy'imyivumbagatanyo ivugwa muri iki gihugu. Abantu babarirwa mu bihumbi byinshi bamaze no kwambuka umupaka bahungira mu bihugu by'ibituranyi nka Malawi kubera ibikorwa by'urugomo. Abategetsi muri Malawi kandi baravuga ko biteze kwakira indi miryango ikeneye ibyo kurya. Izi mvururu zatangiye mu kwezi kwa 10 nyuma y'uko umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi atangarijwe ko yatsinze amatora ya perezida. Twavuganye n'umwe mu Barundi batuye i Maputo mu murwa mukuru atubwira uko byifashe aho ari, ariko ntiyifuje ko amazina yatangazwa kuri radio. Aho turi mu bisanzwe nta butike yuguruye, nta soko ririko rirakora, nta bisi iriko iragenda. Mu by'ukuri ubuzima busa n'ubwahagaze. Ndavuga aho duherereye i Maputo, mu zindi ntara tubibona ku social media ariko ntawo byemeza ko bimeze nko ngaha, ariko aho duherereye bimeze nabi cyane. Wowe uri mu rugo aho utuye cyangwa uri mu buhungiro? Hari igihe bugoroba bimeze nabi, umuntu agakinga umutwe canke ugasanga baraje kugira ngo basahure, ugasanga rero bisaba yuko umuntu akinga agahanga agakwepa ahaba. Ariko gushika uyu mwanya ndi muhira aho sanzwe mba, kuko aho duhungira usanga atari kure yaho tuba, kuko nk'ubu mwiri joro abanyororo bavuga ko batorotse amaprison bagendana ibipanga mu majoro baraye baratema abantu. Igisagara cyose nibaza ko ayo makuru ari mwarasakara hose yuko abantu bitwa ko batorotse ubusho bariko barisha abantu. None ibyo mubwirwa n'iki ko ari abanyororo batorotse barimo bagenda bica abantu? Bivugwa n'abene gihugu. N'ubu tuvuye mu nama z'umutekano, kuko uba muri bo utegezwa kwipresenta bakakubona ko ari uri atarabashitsi bateye amakenga wakira ibintu mwe n'ivyo. Urumva rero ibyo bivugwa n'abene gihugu ko arabanyororo atabandi bantu, kuko abanyororo bataratoroka ivyo bintu ntivyari bihari mwijoro ko turara twicaye nk'iri joro ntitwasinziriye. Haravuga amafirimbi n'ingoma zivyura abantu kugira ngo bitegure ibishobora kuba nabo nyene batazi neza. Muri iki cyumweru twavuganye n'undi muntu utuye aho ngaho i Maputo wavugaga ko harimo ibikorwa by'ubusahuzi bwibasira amaduka atari abanyamahanga gusa, ahubwo ari amaduka muri rusange. Ibyo bikorwa by'ubusahuzi birakomeje, ubu bimeze gute? Hamwe birabandanya, ariko ahandi urabona yuko bigenda bihagarara. Ahandi ntibafite icyo basakura kuko barabimaze. Nkaho mperereye aho bita za Manyisa nta duka na rimwe irikasahuwe abantu bari bamaze kubimenya kare, nkumbure barahungisha utwabo. Ibyo turi kumva bavuga ko ngo hari n'abanyamahanga batangiye guhunga bava mu gihugu, bimeze gute? Hari icyo waba ubiziho? Ndabizi cyane, kuko twese tuba twahunze iyo tugira amayira yaba yuguruye canke iyo tugira abadusapotinga. Ariko uravye inkambi yo muri Swaziland ni hano hafi y'Imaputo yaruzuye, bagurura n'inkambi igira kabiri nayo yaruzuye. Ubu bariko baravuga yuko abadashobora guhunga muri iyi minsi bashobora no kugara. Za South Africa ntawo kwirirwa bivuga, abahunga turazi ko ari bakeya bajayo, ariko benshi bariko baja Swaziland. None mwebwe nk'abarundi muri ibyo bibazo, hari icyo musaba ambasade y'u Burundi i Maputo cyangwa ntacyo murayigezaho? Muri Mozambique nta ambasade tuhafise, ariko ambasade yacu iri Tanzania. Je nibaza yuko icari gishoboka, kuko twumvise kandi twabonye n'abandi bene gihugu bo mu bindi bihugu bariko bararungika indege zibatwara. Ntitwumva ico abarundi canke na bene wacu b'abanyarwanda ntawo bideha tugowamwe. Ntitwumva ikibura kugira ngo natwe dutabarizwe, kuko mu minsi biraboneka yuko atanzira zizoba zihari zo gusohoka igihugu, kuko situation itera iba mbi cane.
tuve muri Malawi dusubire mu Burundi aho sendika y'abakozi Kosibu isaba leta gushaka uburyo bwo kugabanya ibiciro by'ibintu mu gihugu ivuga ko biri ku rugero rutajyanye n'imishahara y'abakozi. Mu ibaruwa banditse basaba ko ubutegetsi bufata ingingo zirimo no kugabanya cyangwa guheba imisoro imwe kuri bicuruzwa bimwe na bimwe mu rwego rwo kugabanya ikibazo cy'itumbagira ry'ibiciro ku isoko. Ikindi basaba ni ugusubiramo imishahara y'abakozi nubwo bemera ko ngo iki kintu kigoye. Navuganye na Celestin Nsavyimana akaba ari umuyobozi wa Kosibu ntangira mubaza icyo basaba muri rusange. Twerekanye ingena buzima ibintu byananiranye bizimba hanyuma n'imishahara atako yifashe twasaba yuko leta twoshobora kuvugana kugira ngo bashobore kuraba icokorwa kugira ibiciro bigabanuke. Nugusaba ko ibiciro bigabanuka kuko twumvise ko ngo musaba kandi no kongerezwa imishahara, ibyo ntabwo ari byo? Turabisaba gatoyi tuvuga yuko iyo mishahara yogerageza ikisungu ku biciro biduga bimwe bita mu gifaransa indexation des salaires sur les prix. Muga biragoye gose, ni ibintu bigoye kuko ukuntu ibiciro ino biduga biteye ubwoba byo ntibyoshoboka, biragoye. Mugabo hari ingingo zimwe zishoboka zishobora gufatwa na leta nko kugerageza kugabanya amataxi amwe ku bidandazwa bimwe hanyuma ibiciro bigaca bigabanuka cyane kugaragaza ingena nk'ibitoro byoshobora kuza biraboneka. Mugereranyije n'uburyo ibiciro bihagaze muri iki gihe mubona umushahara ukwiye watuma ujyana n'ibyo biciro ari nk'uwuhe? Sinzi muri urwo rwandiko kubona harimo akantu twerekanye icyo umuntu ahembwa umushahara asanzwe akaba afite umuryango w'abantu 6, ni ukuvuga abana 4 n'umukenyezi wiwe. Mbere duca dushiramwo n'umuntu uze abakozi babirakoresha ucunga abana biwe batoyi n'uwundi amutekera twovuga bo mu gikoni. Tugaca duhura rero yuko turavye bija hafi ku miliyoni 2,800 birenga gatoyi. Urumva rero ayo mahera ntabayafata nk'abakozi ba leta nta n'uyafata. Hazakorwa iki rero kugira ngo ibyo biciro bigendane n'imishahara isanzwe ihari? Barashobora kumanura nko ku bintu bimwe bakamanura nk'amataxi cyangwa leta ikayaheba, urumva ibiciro biragabanuka. Ikindi naco ariko bamanuye amatagisi se iyo mishahara y'abakozi ba leta yava he? Ko leta nayo ikeneye amatagisi kugira ngo itange iyo mishahara. Ibintu byose no kubyiga, abantu iyo bicaye hamwe barabyiga bakaraba icokorwa gishoboka, ikidashoboka naco nta kundi bararindira. Mugabo urumva ni ukwicara hamwe bakaraba icokorwa gishoboka. Uko urumva nta gukoresha abantu nawe udashobora kubahemba badashobora kubaho. Urumva ibintu biguma biduga uko biduga ubu urabona nta n'ibitoro biriho. Buri bitoro biratuma ibintu bitari bike biza biraduga. Iyo mishahara nitongezwa ibiciro bigakomeza bikazamuka, mwebwe muzabigenza gute muri sendika yanyu? Twebwe urumva turarindiye icyo bazotwishura. Bwa mbere turafise nk'inzego zimwe zijejwe ibiganiro mu kazi, ibyo twibaza twovuganiramwo ibyo bibazo kuko ibiciro bazi ko hatari hake no kwisi biduga, mugabo iwacu byananiranye mu kuduga. None kuvuze ko atari ubwa mbere mu biganireho, igisubizo babahaye ni ikihe? Novuga ko ari igisubizo kirekire twabonye. Mugabo urabona nk'ubu hariho nk'ingingo ziriko zirafatwa no guhakararo ziri no mu rugo rwandiko bagashiraho umugwi urimwo abo mu ntwaro n'abajejwe umutekano kugira ngo baza baragenzura ibiciro bimwe by'ibidanaza nk'ibyo binyobwa bikorwa n'ishirahamwe Brarudi, isukari, ibiciro byo kwiyunguruza transport. Uko urabona muri iryo duzwa ry'ibiciro hariho n'abadandaza batari bake bikika mu kizi. Hariho nk'abapangishije amazu, inzu yari ipanzwe 300 bagaca bayishira ku 600, wawe ntakwagira bamuratataza ibyo 600 naca sohoka. Nk'ibyo leta irashobora kubitorera inyishu n'uduza akaduza mu mici bayabaye. Twavuganaga ni Celestin Nsavyimana akaba ari umuyobozi wa Kosibu atugejeje ku isaha y'abaza muganga na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Sinizite ni uburwayi bufata mu mazuru bukunze kwitiranwa n'izindi zifata mu myanya y'ubuhumekero, ariko se itandukaniro ryaba ririhe? Twegereye impuguke mu kuvura izi ndwara, muganga Kayitesi Mukara mu ivuriro Human Hood. Iyo tuvuze sinozite
ni uburwayi bufata imyanya ikikije amazuru. Ni ukuvuga ngo mu gahanga k'umuntu harimo imyenge igenewe kuba irimo umwuka gusa, nta kindi kintu kigomba kuba kirimo. Hari iri hejuru y'amaso, hari n'iri munsi y'amaso ikikije amazuru. Izo nizo zitwa sinusi. Rero iyo izo sinusi zarwaye hakajyamo ubwandu cyangwa infection, iyo harimo inflammation, nibyo byitwa sinusite. Byakagombye gutandukanywa nuko mu Banyarwanda kenshi iyo umuntu yitsamuye bavuga yuko afashwe na sinusite, kandi kwitsamura ntabwo ari sinusite. Kenshi kwitsamura ni impamvu, kenshi ni allergie cyangwa ikintu cyose cyose gishobora kuba kikwinjiye mu mazuru kigatuma mu mazuru nyine habamo nko kwirinda. Kwitsamura ni kugira ngo hari ikintu cyagiye mu mazuru cyahatokoje kirimo kugerageza kuvamo, cyangwa kwa kundi umuntu aba afite ibibazo bya allergie nyine umubiri wivumbagatanyije hakazamo ibimenyetso byo kwitsamura. Rero utwo tuntu twa sinisi turwara byagenze gute kugira ngo bibe sinizite? Rero utwo tuntu twa sinusi navuga ko ari nk'amadirisha akikije amazuru cyangwa aba mu gihanga. Nk'uko navuze haba harimo umwuka. Izo sinusi zigomba kuba zifite imyenge yinjizamo umwuka ikanawusohora, ariko uwo mwuka ubuturuka mu mazuru. Akamaro k'izo sinusi ni ugutuma igihanga kitaremera. Niyo mpamvu iyo umuntu afite ibicurane yumva igihanga nacyo cyaremereye, kubera ko ibicurane bituma utwo tudirisha twinjira muri izo sinusi dusa nkaho tuzibye, umwuka ntugeremo. Cyangwa kuko n'umuntu aba afite ibicurane hakajyamo ibimyira bikivubumbiramo, bigatindamo, bikagira infection nyine bikarwara. Rero iyo bimyira byagumyemo kuko utwo twenge twazibye, ibyo bimyira biba infecte, hahandi ugatangira gupfuna. Ibimyira rimwe na rimwe binanuka bimeze nk'amashira cyangwa by'icyatsi cyangwa birimo amaraso. Icyo gihe nibwo umuntu avuga ko afite sinusite. Rero sinusite ishobora kuba ari sinusite y'igihe kigufiya yindi yitwa aigu, cyangwa sinusite chronique yindi itinda iba imaze igihe kirekire umuntu ayirwaye igatinda. Kugira ngo bimere gutyo umuntu yitwe ko ahorana icyo kibazo cya sinusite biba byagenze gute? Ni ukuvuga rero iyo izo nyama zo mu mazuru zabyimbye twatwenje tukaziba. Iyo twazibye ntituvurwe cyangwa ukagira ibicurane bigatinda bigasa nkaho bitagikira, cyangwa buri ukorwaho ibicurane bigasa nkaho bimurembya cyane, ni ukuvuga ngo iyo myanya yo muri sinusi bifitemo ikibazo. Rero buri ukorwaho ibicurane bigasa nkaho birimo kuririra ku kibazo n'undi cyari gisanzwe kiri mu mazuru cyangwa kiri muri sinusi. Ikindi cya kabiri, hari ikintu cyitwa polype. Nifuza gutandukanya polype ari inyama zikura zidasanzwe zikura mu mazuru, kuko za nyama zo mu mazuru nyine zabyimbye, cyangwa inyama zisanzwe ziri mu mazuru ziba zabyimbye ku mpamvu z'uko harimo inflammation. Ni ibintu bibiri bitandukanye nabwo. Iyo rero umuntu yagize inflammation y'igihe kirekire, hari ukuntu hasa nkaho harekamo amazi cyangwa ubuhehere mu mazuru, bigatuma habamo ibinyama bisa nkaho bikururuka. Iyo ibyo binyama rero bijemo nabyo bituma twatwenge ya madirisha yo gufungura aho umwuka wakagombye kuba winjira muri sinus haziba, bigatuma gusohoka kw'imyanda cyangwa kw'ibimyira no kwinjira k'umwuka bitagishoboka. Iyo ni impamvu imwe mu mpamvu zituma umuntu agira sinusite chronique. Akenshi ushobora kugira sinusite ariko ukagira n'izo polype kuko zirimo gutuma imikorere y'amazuru idakora nk'uko bikwiye. Ariko tutarajya niyo hose, nk'uko twabivuze, ushobora kurwara ibicurane. Warwara ibicurane ntibikire neza bigasiga inyama zo mu mazuru zibyimbye, nyine wa mwenge wo kwinjiza no gusohora umwuka n'ibimyira muri sinusi ukabura zibye, icyo kibazo nyine kigatangira ukagira sinusite. Icya kabiri, allergie. Ku bantu bakunda kugira allergie, kwa kundi twavuze kwivumbagatanya k'umubiri cyane cyane mu mazuru, bituma witsamura, ugira utumyira tw'amazi, unaryaryaatwa, ugira n'amarira. Ibyo byose ibyo nabyo byabaye kuba ufite allergie by'igihe kirekire, bituma mu mazuru naho habyimba, n'izo nyama turimo kuvuga zikabyimba, zigatuma wa mwenge wo kwinjira no gusohora umwuka n'ibimyira utakora nk'uko ukwiye. Navuga ko izo mpamvu eshatu arizo mpamvu zituma ushobora kugira sinusite, ariko akenshi bihera ku bicurane cyangwa bigahera kuri allergie. Ibyo bya polype byo biza nkaho ari icyuririzi cy'ikibazo kiba kimaze igihe kirekire kitarimo gukosoka. Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ku burwayi bwa sinusite bufata mu mazuru. Iki rero cyari igice cya mbere. Ubutaha tuzagaruka ku buryo iyi ndwara ishobora kuvurwa. Muramuke neza. Uramuke nawe Yvette na muganga Mukara mwaganiraga. Ni namwe mutugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu. Gusa mbere kuva muri studio yombi seguraho kubera amakuru y'imikino nabararikiye mu ntangamarara, ariko akaba atabonye umwanya. Gusa ushobora kujya kuri bbc gahuza.com ukareba andi makuru y'imikino
tutashoboye kubagezaho kuri radiyo. Mbere yo kugenda rero mbabwira ko ejo mu mvura imvano tuzagaruka ku isabukuru y'ishingwa ry'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC. Hanyuma ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana byaciye hano kuri BBC Gahuzamiryango. Wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango kuri mugoroba. Twafashijwe na Zabi ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi yakugeraho ameze neza. Genda Prudence Nyumva. Weekend nziza, uraraharyana naho ubutaha.